Ntangoye kubashimira abakunzi ba Ivyacu TV nkuko nabibemereye uno munsi rero ejo aho bukera bwakeye mwarigeze kumva yuko twari gushingura umuhisi wacu twabuze tutanka ariwe Kacamana Darcy Iradukunda Darcy. Ibirori vyari ibirori biteye ubwoba aho haranzwe amarira menshi, ariko uno munsi nta kintu tugiye kuvuga mbega n'ivyahe bintu bitatu wofatira kuri Iradukunda Darcy. Ni vya bintu bitatu utamenye kuri Iradukunda Darcy, ni vya bintu bitatu bidasanzwe kuri Iradukunda Darcy batazira Kacamana Darcy, umwe mu bantu b'impano igihugu cabuze kandi umwe mu bantu bizogora kugira ngo tuzoronke uyundi. None buragira subscribe kuri channel YouTube yacu, ntiwagire ukanda like na partage niyo vyaba bikuryoheye. Icambere tugiye guherako nuko Kacamana Darcy yarafise umumanagere yava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, benshi muramuzi yitwa Vance. Uyu Vance rero yararavye impano ya Kacamana Darcy aravuga ati uno mwana no gufasha, nico gituma yaciye agerageza amubera umumanager, amukura ku rwego rwo hasi amushyira ku rwego tumuzi ko ubu, kandi akaba ari ibintu vyo kwishimira. Kacamana Darcy ubu ntahandi ahantu hose yaja mwese mwari mumuzi. Kugira ngo rero ibi byose bishike nuko uyu Vance yagize ikintu kidasanzwe, ahuza n'abakomediye badasanzwe nk'uyu Komando canke abandi bose, ariko kandi numwe mu bantu bitanze kugira ngo ino mpano ntizime, ino mpano ntigende akagirire. Ikindi kintu dukwiye kumenyera kuri Kacamana Darcy kidasanzwe n'uyu Kigingi Alfred Obe, umwe mu muramuzi cyane akora kuri Buja FM. Nuko Vance avuga yuko uno Kigingi atakoze arondera uburyo yofasha Kacamana Darcy, ariko Kigingi akaba yaramusavye amafaranga menshi cyane kugira ngo ashobore kumutangaza, ashobore kumenyekana. Naho bitakunze, ariko birakunze kumenyera nkuko Barundi nyene bama bimeze. Uyu Kigingi igihe yahwera niwe yatanguye gutangaza avuga yuko yabuze umuntu yanka, kandi yabuze umuntu igihugu cari gikeneye, ariko muzi yuko ubwa mbere yarase kumufasha ngo Kacamana Darcy agere ku yindi ntambwe, ariko Nacimana idakorera ubusa. Kacamana Darcy intambwe yifuza yarayigezeko, naho Kigingi yagerageje kumuzimya ubwa mbere, ariko mu nyuma birashobora gushika akaba yaramuhaye agafaranga kugira ngo amutangaze. Ubona yuko yaciye atangura kuza aritabira ibiteramo ibi na biriya nka Sama Comedy, Kigingi Sama Comedy. Ubona yuko na Kacamana yarimwo, ariko hari mu nzira yo kumutangaza akaba yarasavye amafaranga menshi uyu manager Darcy kugira ngo ashobore kumushitsa kwiyo ntambwe. Ikindi twovuga nuko Kacamana Darcy naho yashengeye ibikorwa vyiwe bigiye kubandanya. Ntimucike intege, mukazoza murabona ibindi bihangano yakinye vyari bikiri muri studio. Kacamana Darcy naho yagiye rero ntimwibaze ngo yarazimye, ibihangano vyo birasharimwo. Ivyo ni ibintu bitatu vyaye bitangaje wewe utamenya, bishobora kutabimenya, mugabo nifuje kukugezaho uno munsi. Ikintu no kubwira coco nuko twabuze umuntu yari umuntu w'umunyempano, n'ubu tukabandanya tumusengera tuvuga ati rest in peace Kacamana, rest in peace wewe wari ufise impano idasanzwe. Twese tugire subscribe kuri channel ya YouTube kugira ngo tuzoze turabona ibishasha. Nizere yuko nawe ushobora kuba wabonye ibintu bitatu bidasanzwe kuri Kacamana, umunyempano igihugu cabuze kidanka, igihugu cabuze kitanka, igihugu cabuze kitanka. Ndagushimiye kubona waravye ino